Muy buenos días. Un mwaramutse saludo al misionero intasho Miguel kuri Bermúdez misiyoneri Marín Miguel Bermúdez Marín y a todos los hermanos hamwe que en n'abavukanyi esta bene wacu tarde bose kuri uno mugoroba estarán reunidos allá con nuestro bazoba hermano bakoraniye hariya Tirso hamwe Ramiro n'umuvukanyi Girón wacu Pinzón allá Tirso en Ramiro San Lucas, Gihon Pinso Guatemala, hariya muri San y Lucas todos los que Guatemala ndetse han estado llegando allá n'abandi a bose Guatemala bagiye bashika para hariya estas muri importantes Guatemala reuniones muri bino bikorane bikomeye que cyane tendrá nuestro hermano Miguel bizogirwa Bermúdez Marín, n'umuvukanyi wacu Miguel y también los que Bermúdez están Marín allá ndetse en Quintana Roo, n'abahariya Mérida, muri y Quintana también Roo, Campeche, Merida ndetse y n'ahariya muri toda esa Campeche región no con mwakariya nuestro karere hermano Andrés kose Cruz bari kumwe Gallegos, n'umuvukanyi Andres Cruz y Kajego también ndetse en la congregación que pastora el no mu reverendo Oscar rushengero Rodríguez ruyobowe na Orna, Revera Oscar allá Rodriguez en Orna hariya Trujillo, Perú, muri Trujillo, y Peru también nuestro hermano reverendo ndetse Toribio, quien está n'umuvukanyi allá con wacu ellos, Revera Toribio y todos los ministros uri que se kumwe encuentran nabo allí, hariya ndetse n'abakozi y b'Imana también en bose todos los bari lugares hariya ndetse donde n'ahantu hose han estado teniendo esta semana estudios ahantu bíblicos, hose bamye bagira muri ino los ndwi cuales inyigisho za son de Bibiliya gran bendición arizo y mugisha crecimiento ukomeye cyane no espiritual gukura ko mu buryo para todos y bw'impemu cada uno de kuri twebwe nosotros, twese n'umwe los wese muri que twebwe estamos en este tiempo de twebwe preparación, turi muri kino gihe cyo escudriñando y kwitegura repasando tugenzura todos dusubiramo estos mensajes tan gloriosos que buno nos ha butumwa traído bwose el bwiza ángel cyane del Señor twazaniwe n'amarayika Jesucristo, w'umwami Yesu William Kristo Soto William Santiago. Soto Santiago Hoy jueves uyu 4 de munsi kuwa agosto kane de este itariki año zine z'ukumunani 2022, mw'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na le mirongo ibiri na agradecemos a kabiri nuestro Padre Celestial que nos haya turakengurukira colocado data wo vivir mu en este ijuru tiempo yatwemereye kubaho muri en kino donde gihe Dios aho Imana estaría cumpliendo la parte yari kubira final, ikirashitsa la igice ca parte nyuma en donde igice la piedra aho angular, la piedra ibuye de rikomeza corona, imfuruka ibuye estará siendo risozera ryari establecida kuba plenamente, ririko y donde rirashigwaho desde ahí ku mugaragaro mu mwuzuro estará aho siendo ngaho nyene impartida ariho la hazoba hariko bendición haratangirwa y también umugisha el ndetse juicio divino que n'ibihano caerá vy'Imana bizogwa sobre individuos, sobre grupos ku muntu ku y giti sobre naciones ciwe también. ku migwi ndetse O sea, un no ku tiempo bihugu ni ukuvuga muy n'igihe decisivo igihe gikomeye cyane para igihe la raza humana, ntabanduka ku kiremwa muntu en donde se estaría aho dando a conocer el misterio hazoba hariko de la venida del haratangazwa Señor hamenyekana con sus ibanga ángeles. ryo kuza k'umwami azananye Nos n'abamarayika dice biwe turabwirwa en el mensaje del Espíritu ubutumwa Santo, nuestra mpemu fuerza yera ingufu zacu sustentadora, predicado el zidushigikira 3 de bwavuze itariki diciembre del zitatu z'ukwa cumi na 2016 kabiri muri bibiri na cumi en na El Paso, gatandatu Texas, Estados muri Unidos, Paso Texas leta zunze y ubumwe nos dice haratubwira en el tiempo de los apóstoles, ati mu gihe cuando Cristo c'intumwa estuvo mu en gihe el monte de la c'abigishwa transfiguración igihe con Kristo Pedro, yari ari ku Jacobo y musozi wo Juan, guhindurirwa ko ari se kumwe na transfiguró Petero y Yakobo na aparecieron Yohana Moisés y yarahindutse Elías hablando ukundi con Jesús. hagaragara Mose na Eliya Esto bavugana es la na visión de la Yesu venida del Hijo del iryo Hombre ni con iyerekwa sus ryo kuza ángeles para k'umwana el w'umuntu tiempo azananye final, n'abamarayika biwe mu el gihe ca orden nyuma de la segunda urutonde venida de Cristo rwo con kuza sus kwa kabiri ángeles, kwa Kristo que azananye son los n'abamarayika 12 libros de biwe ariyo Apocalipsis myera capítulo y'ibiri mu 11 vyeshuke y ca cumi na rimwe Zacarías no muri capítulo Zekariya 4. igice ca kane Ahí aho está el misterio hari de la venida de ibanga Cristo ryo kuza kwa Kristo para el día ku postrero, munsi wa misterio nyuma que será ibanga abierto al público, rizohishurwa ku mugaragaro principalmente a la iglesia del Señor cyane Jesucristo cyane mu en la ishengero visión ry'umwami Yesu Kristo de la carpa. mu iyerekwa Antes ry'ihema de ahí imbere irán yaho creciendo en bazogenda conocimiento barakura hasta que mu bumenyi lleguemos kugeza todos ubwo al tuzoshika conocimiento twese pleno mu del bumenyi mu misterio mwuzuro del séptimo sello, bw'ibanga del ry'ikimataniro misterio de la c'indwi ibanga segunda ryo kuza venida kwa de kabiri Cristo kwa con Kristo sus ángeles. azananye n'abamarayika biwe Sí, nos dice que nimba ngaha tubwiye será en la ko visión de la azoba ari mu carpa iyerekwa que todo ry'ihema eso será abierto aho al ivyo byose público. bizohishurwa ku mugaragaro Por lo tanto, kubw'ivyo tiene rero que estar siendo hablado ese misterio hategerezwa kuvugwa siendo dado a iri conocer banga kandi abiertamente tanto a la rikamenyekanishwa iglesia mu del buryo Señor bufoboye haba ku ishengero como ry'umwami a las vírgenes fatuas, ndetse no ku como nkumi z'ibijuju al pueblo hebreo y ndetse no ku también a bwoko los perdidos, bw'abaheburayo hamwe de la kandi no ku manera en que Dios bazimiye siempre ha mu estado buryo Imana buri hablando gihe a la raza yamye humana, iganirizamo siempre ikiremwa muntu usando buri gihe un velo de carne. yamye ikoresha umubiri En la w'inyama tercera etapa, mu sabemos que el guhuha kwa reverendo William gatatu Branham nos turazi ko habló Revera William Branham y nos yaratubwiye que ko sería para la novia, uguhuha kwa gatatu también kuzoba sería para las uk'umugeni insensatas, las ndetse fatuas, kukaba y n'ukw'inkumi sería para z'ibijuju los perdidos. ndetse kukaba Y n'uko también para el abazimiye pueblo byongeye kandi hebreo. kukaba n'ukw'ubwoko O sea que bw'abaheburayo sería ni ukuvuga un ko ministerio azoba ari para toda la ubukozi humanidad. bw'abantu bose Será un ministerio el azoba ari cual ubukozi estará Dios hablando ubwo Imana por medio del Espíritu izoba iriko Santo, iravuga el biciye cual muri tendrá mpwemu una yera boca
ari we azoba afise en este día akanwa postrero kuri uno munsi wa y nyuma estar hablando kandi desde azoba ariko una gran aravuga carpa avugira mu catedral. ihema nini Carpa Cathedrale. Una señal grande que Ni tendrá ikimenyetso el gikomeye cristianismo cyane kizogirwa en medio n'iyobokamana ry'abakristu de la iglesia del Señor en hagati este mu tiempo, ishengero ry'umwami lo muri iki cual gihe verá una gran carpa catedral ariryo y estará rizobona viendo ihema rinini Carpa con sus Cathedrale propios kandi ojos bazoba bariko barabona n'amaso yabo cumplimiento bwite de esa ugushitswa promesa kuri isezerano que comenzará una forma ariryo progresiva rizotangura mu buryo y bukurikirana llegará buke a la buke parte culminante, kandi rizoshika la no mu cual gice fue gisozera vista por el reverendo naco William cabonywe Branham, na donde Revera fue William colocado Branham en una de las aho actividades, yajanwe pero ya muri kimwe mu bikorane estaba en ariko función, o sea, ryariko ya llevaba rirakora no no sabemos kuvuga ngo cuánto hari tiempo, haheze ntituzi igihe estaba cari giheze en función esa gran ririko carpa rirakora catedral y él iryo hema fue rinini Carpa llevado Cathedrale nawe rero a ese yajanwe momento en donde muri ako kanya yajanwe estaba siendo realizado ahariko una predicación, haravugirwa había ubutumwa llamamiento al altar, hariho había umuhamagaro una fila de w'igicaniro oración, hariho y era un umurongo sinnúmero de w'amasengesho cosas hariho las ibintu cuales byinshi arivyo estarán siendo manifestadas bizoba en biriko medio biragaragara del pueblo de Dios que bigaragarira mu estaría ihanga vigente ry'Imana en ese rizoba tiempo. rigezweho muri ico gihe. Sigue diciendo donde abandanya donde avuga estamos leyendo aho de ese twariko mensaje turasoma mwo que ubutumwa les n'ubutumwa cité nababwiye más adelante en mbere ese mismo gato mensaje dice así nk'ubutumwa nyene como ha haravuga ngo sido de edad en edad nk'uko byamye Cristo en kuva mu gihe mu espíritu, kindi Cristo en Kristo espíritu, en muri el mpwemu mensajero de cada edad Kristo muri mpwemu mu suena la ntamwa trompeta ya buri de gihe cada edad aravuza y inzamba los ya llama buri y los gihe reúne kandi a esa edad arabahamagara con el akabegeraniriza mensajero muri ico de esa gihe edad. Lo hamwe mismo n'intumwa es y'ico para gihe nuestro tiempo ni en la nako edad bimeze de la rero piedra muri iki gihe angular, cacu igihe en c'ibiriko donde bize en furuka cierto momento aho esa umwanya etapa o runaka edad ino ntambuko tendrá canke o iki edad gihe tendrá el canke kino cumplimiento gihe de la kizogira visión de la ugushitswa carpa y kwiyerekwa llegará a tener la igihema fe kandi perfecta hazogira para que ubwo todo baronka lo ukwizera que ha gutunganye prometido kugira que el ngo Señor ibintu hará, byose lo hará en byasezeranijwe medio ko umwami de su iglesia azobikora en esa etapa, azobikora en esa hagati edad, mu ishengero y ryiwe nada será muri ino imposible ntambuko para muri ico Dios gihe en su kandi nta na kimwe manifestación kitazoshoboka final. ku mana mu O kugaragara sea, kwayo kwa nyuma en no su kuvuga manifestación final mu es kugaragara kwayo kwa nyuma en ni ese velo de carne muri uno que mubiri Dios w'inyama estará uwo usando imana izoba iriko en esa irakoresha etapa muri ino final. ntambuko ya Sigue nyuma diciendo, bandanya y kuvuga ahí ngo obtendremos mayor aho fuerza tuzoharonkera espiritual, ingufu mayor nyinshi fuerza zo mu buryo bw'impwemu sustentadora, ingufu y estaremos nyinshi más agarrados del zidushigikira Señor. kandi tuzoguma Cada día tugumbira debemos uyu estar más mwami agarrados buri munsi porque dukwiye no kwama queremos tugumbira uyu mwami que se nos kuko escape nada tudashaka de lo que yuko Dios tiene para hagira ikintu na nosotros kimwe para este kiducika tiempo mu final, by'imana en la edad idufitiye muri iki gihe gloriosa ca que nos nyuma ha tocado igihe vivir, la c'ubwiza edad del imana amor yatwemereye divino, kubamwo la igihe edad para c'urukundo la gran rw'imana victoria en el igihe amor divino, c'intsinzi ikomeye mu la rukundo edad para la fe rw'imana igihe perfecta, co kwizera la edad para el gutunganye cumplimiento de igihe la co visión de la gushitswa carpa, kwiyerekwa la edad gihema para el igihe cumplimiento co de la gushitswa tercera k'ugukwiye etapa kwa en gatatu la mu manifestación del kugaragara Señor ku para el día mwami postrero, ku munsi para wa bendición nyuma de los creyentes en kubw'umugisha Cristo y para w'abizera bendición Kristo no del pueblo kubw'umugisha hebreo, ubwo bwoko y también bw'aburayi para ser ndetse dado a no kugira conocer ngo las cosas que hamenyekane han de suceder en hatangazwe este ibintu tiempo bigiye final, kubaho muri iki las gihe ca buenas nyuma y las ibyiza malas, hamwe las n'ibibi bendiciones y también imigisha los juicios ndetse divinos n'ibihano y también los by'imana juicios ndetse divinos. n'ibihano A by'imana unos les bamwe tocará las bendiciones y bazobwirwa a otros imigisha abandi los nabo juicios divinos. bazobwirwa A los ibihano creyentes by'imana les tocará la abizera bendición y a los bazohabwa incrédulos umugisha los juicios abatizera divinos. nabo bahabwa Cada ibihano cual by'imana recibirá lo umwe que wese corresponde azoronka conforme al ibyo programa yagenewe divino. nk'uko biri mu mugambi Por lo w'imana tanto, kubw'ibyo al rero saber estas cosas, el mu Espíritu de kumenya bino Dios, bintu el Espíritu mpwemu Santo w'imana nos da mpwemu fuerza yera sustentadora araduha y nos ingufu afirma más en zidushigikira el programa kandi divino cada día aradushikamika y cyane nos abre umugambi más w'imana buri las munsi escrituras y nos abre akaduhishurira más el ibyanditswe entendimiento para ndetse akatwungura comprenderlas. n'ubwenge kugira ngo Eso es una obra tubitahure del Espíritu ico de ni Dios, igikorwa ca el mpwemu Espíritu de w'imana Cristo, mpwemu wa del ángel kristo del pacto igikorwa en ca medio marayika de su iglesia en w'isezerano este tiempo hagati mu final. ishengero ryiwe muri iki gihe Por lo ca tanto, nyuma kubw'ivyo aunque rero sabemos que viene la nubwo gran tuzi yuko tribulación, haje los akababaro juicios gakomeye divinos, ibihano eso by'imana no nos aterroriza, ibyo ntibidutera porque ubwoba antes de kuko comenzar la gran imbere y'uko tribulación, hatangura akababaro gakomeye Cristo nos llevará kristo a la casa azotujana del mu Padre rugo Celestial. rwa data wo Nos da mu ijuru alegría y gozo saber que hay biratunezeza muchas cyane bendiciones bikaduhimbara para los kumenya yuko hari creyentes en imigisha Cristo. myinshi ku Y bizera lo que kristo estamos buscando son kandi las icyo turiko bendiciones que Dios ha turarondera ni prometido imigisha para imana nuestro tiempo, yasezeranye muri iki gihe porque cacu amamos a Cristo, kuko amamos a turakunda Dios, kristo amamos su turakunda palabra, imana su turakunda ijambo programa, ryayo su umugambi obra, wayo y queremos igikorwa reunirnos cayo con Él lo más kandi pronto turashaka posible, gukorana nawe lo cual vuba será cyane una bishoboka reunión arico familiar kizoba ari del igikorane Padre co mu con sus muryango hijos, los umubyeyi ari creyentes kumwe en el n'abana Señor del biwe tiempo final abizera y de las umwami bo mu gihe edades ca nyuma pasadas. ndetse no mu bihe Pero antes de byaheze irnos, ariko imbere yo habrá una kugenda manifestación hazoba plena del ukugaragara poder mu de Dios mwuzuro k'ububasha
bw'imana
no solamente a los ariko creyentes kugaragara en ku Cristo, kuzokora no atari ku solamente a la bizera iglesia Kristo novia gusa, del Señor atari ku ishengero Jesucristo, mugeni sino ry'umwami a Yesu las Kristo vírgenes gusa, insensatas ariko ku también kugaragara y kuzokora al no ku mundo nkumi entero. z'ibijuju Y ndetse no también ku isi yose, impactará a los ndetse judíos. kuzonakora no ku Porque bayuda. Murabona cite ahorita ibyo nari mpejeje kubabwira de cuando el hermano Branham hablaba igihe que esa Branham tercera yavuga etapa yuko kuno impactaría kuva kwa gatatu o kuzokora sería canke para esos tres grupos kuzoba o ukwino cuatro migwi grupos itatu canke imigwi si le ine añadimos mu gihe también twokongera ko a los perdidos. n'abazimiye, O sea, ni ukuvuga el pueblo hebreo que ubwoko es el grupo bw'Eheburayo que él allí niwo mugwi no we menciona, ngaho pues menciona la atavuze, novia, yavuze menciona la umugeni, iglesia avuga y los ishengero, perdidos, pero avuga también para el n'abazimiye, pueblo hebreo. ariko kandi n'uby'ubwoko O sea que bw'Eheburayo, ni ukuvuga ko será esa tercera etapa kuno kwa gatatu y kuzoba será en donde estará esos kandi niho ministerios siendo hazoba hari manifestados, buno bukozi buriko estará buragaragara, siendo manifestado esos buzoba ministerios buriko buragaragara, para todos buno esos grupos. bukozi bugaragara Por ku eso bw'ino migwi Jesús una vez yose. decía Ico allí gituma Yesu en igihe San kimwe Juan, yavuze, ndibaza ko ari muri vamos a Yohana, verlo, reka tuhasome. San Juan capítulo 6, Yohana igice ca gatandatu verso umurongo 36 en adelante. wa 36 kabandanya, Verso 35 en umurongo wa adelante 35 dice, kabandanya Jesús aravuga les ngo dijo, yo soy el pan de Yesu vida. arababwira ati ni El jewe que a mí mutsima viene w'ubugingo, uza kuri nunca jewe tendrá hambre, ntazosonza y el namba, que en mí cree kandi no unyizera tendrá sed jamás. ntazogira inyota namba. Mas os he dicho Ariko que narababwiye aunque me habéis yuko visto, no mwambonye creéis. Todo lo muraheza que el ntimwizera. Padre me da Ico data mpa vendrá a cose mí, y kiranshikira, al que a mí viene kandi uwoza kuri no le jewe echo fuera, sinomuhinda na porque gatoya, descendió del cielo no kuko para hacer mi nakuwe voluntad, sino la mw'ijuru, voluntad kuko del que me ntakuwe envió. mw'ijuru no gukora ivyo O sea, nigombera, ariko nazanywe no gukora ivyo Esos wantumye agomba. ministerios Ni ukuvuga ngo buno estarán bukozi abiertos para buzoba buhari impartir bendición kugira ngo tanto butange para la imigisha iglesia novia haba kwishengera umugeni como para las vírgenes, ndetse no porque ku son nkumi vírgenes, z'ibijuju, y kuko también izi nkumi van a nazo recibir nyene bendición, nazo zizoronka umugisha tendrán que pasar nubwo por la gran tribulación, zizotegerezwa guca mu kaburo y gakomeye, también para los ndetse hebreos. no ku Ya para baheburayo, los perdidos, ku y ese bazimiyeho ministerio será buno bukozi como testimonio, buzoba y ari ubwo estará kubashingira intahe, predicándole que ya kandi no buzobabwira tendrán ko oportunidad batazogira para salvación, ihigwe ry'agakiza, serán, ese kandi grupo será uwo mugwi echado en las tinieblas, uzoshiburirwa mu de afuera, mwijima donde será wo el lloro hanze, y el crujir de ahazobera dientes, amarira no kujyana insya lo cual z'amenyo. también Ivyo kandi estarán siendo echadas allí aho las kandi vírgenes hazoba hariko falsas. hashiburirwa n'inkumi Pero cada z'ibijuju, uno ariko de umwe esos wese grupos estará umwe wese muri iyo en migwi cierta uzoba uri región mu en karere donde runaka, aho una de la otra, un bamwe grupo con el n'abandi, otro, umugwi umwe no se van a n'uwundi, juntar. iyo migwi Y eso lo ntizokwiyunga, hemos estado ntizoja hamwe, hablando y cada kandi vez ivyo vamos a estar viendo twamye tugera turabibona, ese misterio kandi tan igihe cose grande tuzogera turabona rino banga de rikomeye la cane quinta dimensión, ry'uburinganire donde están bwa gatanu, esas ahari diferentes áreas buno burere en butandukanye, aho vimos cómo las vírgenes tubona falsas ingene y los inkumi 144.000 z'ibijuju hamwe n'ibihumbi ijana na mirongo ine están na allí en bine ese lugar en donde bari ngaho mw'ico kibanza, William nos aho mostró muvukanyi William que yatweretse era el ko seno de Abraham, hari mu gikiriza ca en Aburahamu, donde todavía aho está n'ubu en función. haracakora, ico kibanza n'ubu Y kiracakora, en este tiempo, kandi esos ministerios, muri kino gihe si ubwo vienen bukozi a donde él podrá decir, nimba baje como dijo ahari, Jesús allí, azoshobora kuvuga nk'uko el Yesu que a mí yavuze viene, hari ati uza kuri yo no lo jewe echo fuera. sindamuhinda. O sea, Ni ukuvuga estará dando testimonio azoba ariko arashinga intahe de lo que el Padre y'ivyo le ha dicho data que haga, yamubwiye ko porque lo que yokora, haga y lo que kuko estará haciendo ico es azokora la voluntad n'ico azoba ariko arakora del que lo envió. azoba arishaka No estará haciendo nada por ry'uwamutumye, su propia cuenta, nta na kimwe sino azokora avyigeneye, estará haciendo ahubwo todo aquello azokora para lo cual ivyo el byose Padre data lo ha enviado. A yamurungitse ese que tendrá gukora, uwo esos azoba ministerios afise de ubwo Moisés bukozi bwa y Mose de Elías, na Eliya, los dos olivos. imyera ibiri. Sigue diciendo aquí, banavuga porque hay ngaho ngo bendiciones para kuko los judíos hariho imigisha también. ku bayuda nabo Bendiciones nyene, grandes hay para imigisha ikomeye Israel. cane irahari Por lo kuri tanto, Isirayeli. oramos Kubw'ivyo rero por turasenga Israel, para que dusengera Dios Isirayeli también les abra las kugira ngo escrituras Imana y el ibakingurire entendimiento ivyanditswe, para ibungure comprender n'ubwenge el kugira ngo programa batahure divino umugambi correspondiente a w'Imana este tiempo final. uhwanye n'iki gihe ca nyuma. Israel va a Isirayeli despertar algún día. izokanguka Un umunsi umwe, despertamiento grande está ugukanguka prometido gukomeye cane y va a kwarasezeranye, suceder conforme a kandi Ezequiel bizoba capítulo nk'uko biri muri 37, Ezekiyeli igice ca un 37, despertamiento espiritual. ugukanguka ko mu buryo Eso lo bw'impwemu. leímos.
ibi también twarabisomye en un escrito del hermano William, twarabisomye donde mu byo esa William escritura de yanditse Ezequiel, aho kino capítulo cyanditswe cyo muri 37, Ezekiel igice cya mirongo itatu vendría a ser n'indwi un avivamiento, un kizoba despertamiento ikangura espiritual ugukanguka ko mu buryo para el bw'impemu pueblo ku hebreo. ihanga Por lo tanto, oramos ry'abaheburayo por Israel, sigue kubw'ibyo rero diciendo, por lo turasengera tanto, oramos Isirayeli por bandanya Israel, kuvuga ngo porque kubw'ibyo Dios rero tiene una turasengera bendición Isirayeli grande para kuko Imana Israel. irafise umugisha También ukomeye cyane tiene una kuri bendición Isirayeli grande ndetse para los irafise creyentes n'umugisha en ukomeye cyane Cristo, ku la bizera iglesia del Kristo Señor Jesucristo, ishengero ry'umwami y Yesu Kristo también una ndetse bendición para las hariho vírgenes n'umugisha insensatas, ukomeye cyane aunque ku nkumi tengan que z'ibicucu pasar nubwo por la gran zizoterezwa guca tribulación. mu kaburo gakomeye murabona También ndetse ellas recibirán una nabo bendición, bazoronka pero umugisha tendrán ariko que pasar bazotegerezwa por la guca gran mu tribulación, kababaro de lo gakomeye cual vamos a ibyo estar hablando en el tema de mañana tuzobivuga mu cigwa y también en c'ejo el tema ndetse no mu del cigwa sábado y del cyo kuwa domingo, gatandatu no ku donde w'Imana esperamos que Dios aho nos twiteze ko abra el Imana cuadro izo bastante twugururira claro ibintu de byinshi bigaragara mu buryo esos buboneka grupos. neza itubwire kuri Sí, ino Señor, migwi lo que queremos bananya son avuga las ngo icyo bendiciones de Dios, twifuza ni no imigisha solamente para y'Imana nosotros, atari kuri sino twebwe para gusa todas las personas. ariko no ku Y bantu por eso se bose predica cyo la gituma palabra, el havugwa evangelio de ijambo Cristo, ubutumwa bwiza bwa para que vengan Kristo las bendiciones kugira ngo de haze Dios imigisha a todas y'Imana las personas. ku bantu bose Estamos en un tiempo muy importante turi mu gihe en donde gikomeye cyane sabemos que algo aho tuzi grande va a yuko suceder. ikintu gikomeye Y cyane lo kigiye grande kuba que va a suceder kandi está gikomeye aquí cyane en la kigiye Biblia. kuba kiri ngaha muri Porque Bibiliya antes de que kuko Dios- imbere porque yuko antes de kuko Dios hacer las imbere yuko cosas, Imana las ikora habla. ibintu irabivuga Ya desde el Génesis hasta el uhereye mu itanguriro Apocalipsis, kugeza mu ahí está byeshuro todo lo Yohana que aho Dios hari llevaría a ibintu cabo. byose Por Imana lo tanto, izokora oro kubw'ibyo a rero Dios para ndasenga oro Imana a Dios que por su espíritu ndasenga Imana Dios kugira nos ngo dé ku bwa fuerza, mpemu que wayo nos Imana iduhe sostenga ingufu en este tiempo final idushigikire muri y iki se gihe cya cumplirá nyuma en todos hashitswe nosotros lo que muri dice twebwe San twese Lucas capítulo bivugwa muri 21, Luka igice cya mirongo verso irindwi na rimwe 30 mirongo al mirongo itatu 36 kugeza o ku mirongo itatu na 25 al gatandatu 36, canke estar en ku pie mirongo ine na gatanu kugeza ku mirongo itatu na delante gatandatu kuba del Hijo duhagaze del Hombre. imbere y'umwana Y w'umuntu lo que estaremos kandi viendo ibyo y tuzobona escuchando es tunumva lo mismo que estuvieron viendo nibyo nyene y bariko escuchando barabona allí en banumvira el monte de hariya la ku musozi transfiguración wo cuando guhindurirwako Jesús igihe estaba Yesu siendo adoptado. ye- Hay un extracto que yariko lo voy a araragwa mu leer mwuzuro del hariho mensaje umurongo que estaremos tocando el día ngiye sábado. kubasomera Y una w'ubutumwa parte de este tuzovuga mensaje ko donde kuwa dice, gatandatu ahora, igice escuche kimwe bien, c'ubutumwa havuga ngo ahí rero estábamos mwumvize nosotros neza representados en aho aquella niho twebwe adopción que se twari estaba llevando a duhagarariwe cabo. muri kurya kuragwa mu Encontramos que lo mwuzuro que kwari ko estaba siendo kuraba visto turabona allá yuko en ibintu aquella byariko adopción bigaragarira hariya y mwa lo kurya que kuragwa mu estaba siendo mwuzuro oído allá ndetse es n'ibyariko la misma byumvikanira cosa que será hariya vista ni nabyo y nyene oída bizoboneka acá en kandi este tiempo. vyumvikanire ngaha muri kino Encontramos gihe que no turabona puede ser yuko visto y oído hadashobora otra cosa kuboneka canke sino ngo lo que humvikane fue ibindi allá. bintu uretse Porque ibyabereye aquello hariya es que kuko bijya la ni venida iki del reino ni de Dios ukuza en k'ubwami poder. bw'Imana mu El Hijo del bubasha Hombre viniendo en poder, umwana w'umuntu aje viniendo ari mu en su bubasha reino en aje poder. mu bwami Por lo bwiwe mu tanto, bubasha entonces, kubw'ibyo rero allí nuko nos fue mostrado aho lo que sería la venida del Hijo twareretswe del Hombre ikizoba en ari el ukuza tiempo k'umwana final, w'umuntu mu cuando gihe los ca días nyuma fueran como los días igihe de iminsi Sodoma izoba y imeze los nk'iminsi días ya de Lot. Sodoma ndetse n'iminsi Bueno, ya Loti allá fue visto byiza el Señor hariya con umwami Moisés y yagaragaye ari la kumwe na misma Mose na cosa Eliya tiene que ser ivyo vista en nyene el bitegerezwa tiempo final, kuboneka mu cuando gihe Dios ca nyuma suba a sus escogidos, a igihe sus Imana hijos, izodugana a la cima de la abatoranijwe montaña abana para ser bayo hejuru mu adoptados. gasongero Ellos k'umusozi estarán viendo kugira al ngo Señor baragwe mu en su mwuzuro venida bo bazoba con bariko barana Moisés y umwami mu Elías. kuza kwiwe No ari kumwe na podrán Mose ver na otra Eliya cosa, nta porque allá ntibazoshobora no fue kubona visto ikindi otra cosa. kintu kuko Cualquier hariya otra ntihabonetse idea que ikindi tenga kintu cualquier buri persona ciyumviro será una umuntu uwo ari we idea wese yoba equivocada, afise kizoba ari la cual iciyumviro no se kitari ico sujeta a la palabra ico de Dios. ntikizoba gihuye La n'ijambo forma en que fue ry'Imana mostrado en la uburyo palabra es la vyerekanwe forma mu en que ijambo tiene que cumplirse. nibwo buryo Así bitegerezwa es la gushitswamwo forma que tiene que ubwo venir la nibwo buryo piedra angular ibuye rikomeza en su imfuruka venida riterezwa en kuza este mu kuza tiempo final, kwaryo cuando muri el iki gihe reino ca de los nyuma gentiles igihe ubwami ha bw'abanyamahanga llegado buzoba a su final. bwahageze ku iherezo Y kandi todo lo que fue mostrado allí en ibintu el byose monte de la vyerekaniwe hariya ku musozi transfiguración wo guhindurirwako es lo ni que estará siendo manifestado nibyo en este bizoba biriko tiempo final biragaragara muri iki gihe ca nyuma en la edad de la piedra mu angular, gihe c'ibikomeza que imfuruka la dispensación y en la arico dispensación ari del reino, mu que es el kiringo lugar en c'ubwami arico llegará kibanza una parte culminante aho en kizoshika donde mu gice tendrá la caco ca iglesia nyuma novia gisozera aho ishengero una gran mugeni carpa rizogira catedral en medio de ihema ella, rinini karpa en donde katedrale esos muri ministerios ryo estarán aho siendo buno bukozi operados buzoba buriko por el Espíritu burakogwa Santo, por el na ángel mpwemu del yera pacto, el bukogwa cual na marayika tiene w'isezerano todos los ari ministerios. we afise Él ubukozi puede bwose operar el arashobora ministerio gukora que él desea. ubukozi yifuza Por ubwo eso aribwo será bwose nico el gituma
gituma hazoba ari marayika w'isezerano, inkingi y'umuriro ikorera mu ihema ry'ikarupa katedrali, ikorera mu ishengero ry'umwami. Pero llegará un momento ariko hazogera en igihe donde
aho hazoba kandi byongeye nyuma yo kuba ariko aravuga umugisha. Ndibaza yuko ari cyo cigwa co mwa rino yinga ibanga ry'umugisha hamwe n'ibihano, nico cigwa co kuno wa gatanu. Ni ukuvuga ko hazoba amajambo y'umugisha nk'uko twabisomye hariya. Kuri bamwe azoba ari umugisha, ku bandi naho azoba ari umuvumo, ibihano by'Imana. Ni ukuvuga yuko hazogera igihe, hazogera intambuko ubwo hazoba hariko haravugwa ibihano by'Imana bivugwa ku bantu, ku migwi ndetse no ku bwami bw'abanyamahanga, kuko umwana w'Imana warungitswe na Data azoba ariko araca runo rubanza muri buno bukozi, aribwo buzoba buriko burakogwa na Mose hamwe na Eliya, bukogwa na mpwemu yera, buno bukozi bwa Mose na Eliya. Kandi azoba ariko aravuga umugisha, ariko kandi azoba ariko aravuga n'ibihano by'Imana. Cyo gituma mw'Izaburi igice ca 2 haratubwira murongo 8 haravuga murongo wa 4. Reka dusome iki gice cyose ca 2 kugira ngo mwumve ibintu byose bivugwa ngaho. Haravuga ngo abanyamahanga niki kibateye umuvurungano, n'amoko yagiriye ingingo iki iby'ubusa. Abami bo mw'isi baragomoye, n'abakuru bahurije ingingo hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarabanuje amavuta. Bati ngo ducagagure ivuto batubohesheje dute kure ingoyi badushizemo. Umwe byagiye mu ijuru azobatwengera mu ijigo, umwami Imana azobakengera maze azobabarirana uburake bwiwe, azobateza ubwoba guhambara kwiwe gukomeye. Ati ni jewe niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni umugwa wanje wera. Ndavuga rya jambo rishinzwe. Uhoraho yarambwiye ati urubura bwanje uyu munsi ndakubyaye, nsaba nzoguha amahanga azaba umwandu wawe, n'impera z'isi zize zibe ishamvu yawe. Uzobavunaguza inkoni y'icuma, uzobamenagura nk'ikibumbano. Noneho rero mwabami nimuce ubwenge, mwabacamanza bo mw'isi nimwemere kugirwa inama, musabe Uhoraho mwubashe, munezeranwe guhinda agashitsi, mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahanira mu nzira, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa. Hahigwa abamuhungirako bose. Ni ukuvuga ko uwo munsi ukomeye w'uburake bw'Imana ugiye gushika, aho kino gice ca 2 c'igice ca 61 muri Yesaya ati n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ico gice kizovugwa gishitswe mu mwuzuro muri iki gihe ca nyuma. Kandi uwo munsi uzoza azoba ari umunsi uteye ubwoba, umunsi aho hazoba hariko harahishurwa, havugwa ku mugaragaro abazoba bari mu mugeni no mu nkumi z'ibijuju hamwe no mu bazimiye, ndetse n'ibihumbi 144. ni ukuvuga ko tuzomenya iyo migwi, tuzomenya umuntu ku giti ciwe, azomenya umugwi arimwo wariwo. Kandi hazoba hariko haravugwa mu buryo bufoboye, mu buryo bugaragara neza, ibintu byose bizoba biriko biratangazwa kandi bigaragarira mu ishengero ry'umwami ndetse no birimwo abantu, bizomenyekanishwa biciye mu ijambo, biciye mu kanwa k'Imana. Akazoba gari muri iki gihe ca nyuma kariko karatuganiriza, katuvugisha mu bukozi bwa Mose na Eliya. Akanwa k'Imana katubwira ivyo bintu byose mw'ihema nini Karupa Katedrali. N'igihe c'inyigisho, aho inshuro nyinshi twagiye turabona
aho bivugwa na Reverend William Branham ndetse n'ivyanditswe n'intumwa, aho kino gihe c'inyigisho kizungurukira kivuga ku kwizera ko kunyakugwa, ukwizera ko guhindurwa, kandi umwe wese azoba ariko bivanye n'ivyo yumva, ivyo yumviriza, azoba ariko arerekanwa amenye umugwi arimwo. No kuvuga ngo umugwi azoba arimwo kandi azoba ariko arahagarara, haba ari mu mugeni canke mu nkumi z'ibijuju canke mu bazimiye. Ni kuvuga hazoza ugutandukanywa kugaragara neza muri iki gihe cibuye rikomeza imfuruka. Muze mwumvirize bino bikorane tugiye kugira mwitonze cyane, muteze ugutwi igikorane cyo kuwa gatanu, kuwa gatandatu no kuw'Imana, kuko aho Imana izoba iriko iratwereka ibintu byinshi ivyo twese dutegerezwa kumenya. Ico gituma missionnaire Miguel Bermúdez Marín yagiye arabakebura muri ano mezi yose ndetse no muri ino ndwi, yamye babwira yuko mwokwitwararika kino gikorane cyo kuwa gatandatu, kuko ni igikorane aho Imana buri gihe iduhezagira biciye mu ijambo twamye tugenda tuzanirwa na mpwemu yera muri iki gihe ca nyuma. Nuko rero mube muryamiye amajanja, mugavye, mwitwararitse ibintu byose bizovugwa mu nyigisho za Bibiliya, haba kuwa gatanu, kuwa gatandatu ndetse no kuw'Imana. Mwibuke ikintu gikomeye cyane, igihe Mose yasaba ubumufasha, Imana ikamwemerera kugira Aroni, hariho ibintu byinshi byabaye mu bantu, kandi Aroni yabaye igikoresho gikomeye kandi gikomeye cyane kuri Mose ndetse no ku bantu. Uwafashije Mose muri ubwo bukozi hariya, ariko wihweje neza, hanyuma igihe Mose yagenda, nuko Yosuwa akaramukirwa kwinjiza abantu mu gihugu c'isezerano, umwe rudende yari ngaho ariko arakora kandi anaganiriza abwira abantu ingene bobigenza kugira ngo binjire mu gihugu c'isezerano. Yari umuntu umwe rudende, Yosuwa, nta wundi muntu yari ngaho avuga ngo ndashaka kuba ngaho kugira ngo ndagufashe kugira ngo tubashikane mu gihugu c'isezerano. Ati nanje nzoba umuntu runaka meze nka kurya Aroni yari ameze kuri Mose. Oya, aho hari Yosuwa wenyene, abandi bari abakozi babizigirwa bafatanije n'ubwo bukozi bwa nyuma ubw'Imana yahugurukije muri ico gihe, kandi bari barazananye muri urwo rugendo akiri muto. Yosuwa yari ari ku ruhande rwa Mose, bari kumwe uhereye akiri muto, bari kumwe na Mose. Ibyo rero ni ikintu twategerezwa kuba tuzi neza, baba abakozi b'Imana. No kuvuga ngo twategerezwa kuba tuzi neza yuko azoba ari marayika w'isezerano, inkingi y'umuriro, mpwemu yera, niwe umwe rudende azoba ahagarariye abantu, ari imbere y'abantu abarongora bayerekeza mu gihugu c'isezerano, nk'uko Miguel yamye agenda atubwira kuri ibyo mu buryo bufoboye neza cyane. Ndibaza yuko mwene minsi imbere yabivuze mu buryo bufoboye gose, kandi ibyo byose bimeze uko nyene we yamye agenda arabivuga. Hariho umurongozi umwe gusa, uwo nawe ni jambo, isanduku y'isezerano, marayika w'isezerano, mwe yarongora ubwoko bw'Abaheburayo muri irya ntambuko yo kwinjira mu gihugu c'isezerano. Nk'igihugu c'isezerano yari inkingi y'umuriro, niyo yabinjijeyo biciye muri Yosuwa. No ngaha rero muri kino gihe bizoba nk'uko nyene gusa. Hariya turabona mu gushitswa kwiyerekwa gihema, turabona umuntu umwe gusa rudende, inkingi y'umuriro iriko irakora muri ubwo bukozi. Imana izoba ifise mw'ihema rinini, katedrale. Ayo mabanga yose akomeye cyane, iryo banga ryose rikomeye cyane ryo kuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe, Imana izobandanya
iriduhishurira uko tuzogenda twegera ino ntambako y'ukuragwa mu mwuzuro, aho tuzogenda turabona bya bindi nyene babona igihe Yesu yari kararagwa mu mwuzuro. Tuzoba turiko turabona twumva ba bantu nyene bari hariya ku musozi wo guhindurirwako mu gihe Yesu yaragwa mu mwuzuro. Nuko rero amaso yacu mu buryo bw'impwemu aba akanuye neza, tube dukangutse kugira ngo ntiducikwe n'ibintu byose Imana iri kiyashitsa muri kino gihe mu buryo buciye bugufi cyane, kugeza ubwo bishobora kubaca hejuru ivy'Imana iri kirakora. Kandi ntimugire ikibazo ngo mwitwararike abandi ibyo bavuga canke ibyo badakora, ibyo bakora canke ibyo badakora. Wewe ni witwararike ivy'iwawe, wewe ugumbira ijambo, wewe uniganira umugisha w'Imana. Ni wo buno bukozi buzoba buriko buratanga, ari wo uzotanga ukwizera ko kunyakugwa. Umwe wese azonigana aharanira ico azoronka, namba ari inkumi y'ubwenge, namba ari uwatorejwe n'Imana, azonigana kugira ngo aronke uko kwizera ko kunyakugwa, kandi azonigana kugira ngo abe mazima na yuko bw'umwagazi w'intama. Abatari ngaho ntibazoniganira ivyo, ntibazogwanira ivyo. Nico gituma wowe utogerageza, ntugerageze kumushira canke kugerageza kubakosora mu bintu runaka, kuko inkumi y'ikijuju nta numwe ashobora kumukura muri uwo mugwi. Umwe wenyene ashobora kumukura mu kuba inkumi y'ikijuju ni inkumi y'ikijuju nyene, kubera ko imvuze ivyo. Kuko mwitegereze umwana w'imfura watoranije inkumi y'ubwenge ntashobora kuva muri ico kibanza, namba n'izina ryiwe rishobora gufutwa mu gitabo, kuko riri mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Muri ico gipande inkumi y'ikijuju nayo ntushobora kuyinjiza ngo ibe iyigize inkumi z'ubwenge, kuko inkumi z'ibijuju zanditswe mu gipande c'igitabo c'ubugingo, si mw'ico gipande c'igitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Ariko muri ico gipande c'igitabo c'ubugingo izina rirashobora gufutwa. Ni ukuvuga yuko umuntu umwe rudende yoshobora gukura uwo muntu ngaho, aho uwo muntu ari ni uwo muntu nyene niwe bivanye n'inyifato yiwe, inyifato agira imbere y'ijambo, niwe azokwerekana namba ava muri ico gitabo canke aguma yanditswe muri ico gitabo. Kandi ico ni ikintu kibabaje, kuko uravye urugendo yafashe agahakwa gushika kw'iherezo, ubwa mbere akabanza akamenya ko ari inkumi y'ikijuju, hanyuma agaca yitwara mu buryo butari bwiza imbere y'ijambo rihishuwe, ijambo ryambuye umubiri muri iki gihe ca nyuma. Hanyuma inyifato itari nziza yari yanditswe ngaho agaca afutwa muri ico gitabo. Ico ni ikintu kibabaje cane, kandi ari ubutumwa hanyuma nabwo nyene tuzobuvuga muri iyo minsi. Abantu baranigana cyane kugira ngo baje mu kabara gakomeye n'ikuzimu, ubundi nawe akabagwanira kugira ngo ntibagende. Umuntu agakora ibishoboka byose kugira ngo ntibagende, nabo bakanigana kugira ngo bakore ibishoboka byose kugira bagende. Ni ukuvuga ko ntibivana nuko umuntu yogerageza kurondera uburyo bw'uko batogenda ngo abo bantu baca baba batoranijwe, ariko umuntu imbere y'Imana arabasengera kugira ngo ntibaje muri ico kibanza giteye ubwoba. Ariko Imana yaramaze gutegekanya umugambi wayo, kandi Imana irazi inkumi z'ibijuju, irazi inkumi z'ubwenge, irazi n'abatizera. Ivyo byose bizovugwa muri no minsi ikurikira, arizo zizoba ari inyigisho z'umugisha no gukura mu buryo bw'impwemu kuri twese, umwe wese muri twebwe. Nuko rero musenge Imana cyane, musengere bino bikorane bigiye gukurikira kugira ngo Imana izorongore byose kubijanye n'ibizoba biriko biravugwa muri izi nyigisho, arizo twipfuza ko yo dusobanura cyane, akatwereka cyane ibijanye no kuza k'umwami azananye n'abamarayika biwe. Ese Imana yobahezagira cyane mwese, kandi ese mwogumbira ijambo, mukagumbira umugisha uriko utangirwa ku musozi wa Siyoni, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko turi ku musozi w'Imana, turi i Siyoni, turi mu gihe c'ibiriko bizifuruka, aho hariko haratangwa
umugisha, ariko kandi hariko hatangwa n'ibyago bihano. Hazoba hariko haravugwa ibihano nk'uko nababwiye, bivugwa ku muntu w'igiti ciwe, ku migwi ndetse no ku bihugu. No kuvuga ngo umwe wese azoronka ivyo yagenewe nk'uko biri umugambi w'Imana, umugambi Imana ifise, umugambi uhwanye n'iki gihe ca nyuma. Nuko rero mubandanye mukorera umwami, umukunde mufise ubwoba kandi muhinda agashitsi, muzi ko Imana vyongeye ari umuriro utongora. Imana n'urukundo, ariko kandi n'umuriro utongora. Mugumbira uwo mwana kugira ngo ntarake, nuko uburake bw'Imana buze. Mwino minsi namye nsenga Imana, kuko umwanya wose wose mu mwuzuro wose hazovugwa ibihano vy'Imana, kandi nk'uko twabisomye ku w'Imana hazogera igihe ubwo hazokwizera abantu benshi, nubwo batazoronka ihigwe kuri bo, ntibazoronka ihigwe kugira ngo izina ryabo rigume riri mu gitabo, kuko inkumi z'ubwenge zaramaze kudomoka ikimenyetso, zozo zaramaze kwinjira, ariko inkumi z'ibijuju hazogera igihe ubwo, ndetse n'abazimiye hazogera igihe ubwo batazoronka irihigwe ry'uko izina ryabo riguma ryanditswe ngaho. ni ukuvuga ko namba we uri kuranyumviriza wumve mu mutima wawe yuko Imana iriko irakwereka namba uri inkumi y'ikijuju, ugabe witondera ukugenda, ugabe neza ingene uri kuragenda, kandi ugumbire cyane ijambo. Wewe ni ukwiye kurigumbira cyane, we nkumi y'ikijuju uri kuranyumviriza, nkumi y'ubwenge uri kuranyumviriza, urazi aho hagaze hariho, kandi urazi uwuriwe, kandi urazi n'inyifato wafashe imbere y'ijambo. Ariko we nkumi y'ikijuju wumviriza, gumbira ijambo kandi usaba Imana kugira ngo izina ryawe ntirifutwe mu gitabo c'ubugingo. Nk'uko igihe kimwe navuze murongo muvukanye William ko ari abantu amazina yabo amaze gufutwa kubera ko ataco banezwe, baca bakora ibyo bashatse byose, ntibaba bagifise n'icerekezo c'ubuzima. Barashobora no gusara, barashobora kugeza ubwo bumva bagakora nka bya bindi nyene Kayini yakora, bakicana, bagatangura kurondera uburyo bwo kuyica. Ico nico kintu umuntu ashika ko umuntu atagifise agakiza, atahigwe agifise. Kubw'ivyo rero igihe kimwe yarambwiye ko bazoba abo bantu bazomera nk'abariko bagenda ari nk'igice c'inyama cigendera cambaye impuzu. N'abo bantu rero amazina yabo azoba yafuswe, ntibazogira n'icerekezo c'igituma barabayeho. Nuko rero ni igihe gikomeye cyane, kizoba ari igihe kigoye kuvuga ivyo bintu, ariko dutegerezwa guhangana n'ukuri kuko igihe hariho Imana mu kuboko kumwe irafise umugisha, ariko kandi irafise n'ibihano vy'Imana. Canke abantu biyumvira ko bizobandanya nk'uko tugenda turengagiza kw'amaboko, tuguma tubasigasiga, tubisemba. Iki ni gihe aho atabyo kwisemba abantu. Aha umwe wese azokwerekanwa mu mugwi arimwo. Nuko rero mufunga imigozi neza, kuko iyi minsi ni minsi ikomeye cyane ntabanduka ku bantu bose. Hazoba hariko haravugwa imigisha, ariko kandi havugwa n'ibihano vy'Imana bizogwa ku bantu, ku migwi ndetse no ku bihugu. Nuko rero musenge Imana, kuko ingingo wewe hamwe n'inyifato wewe uri kuragira, uri kurafata, niyo izokwerekana kazoza kawe. Abatoranijwe bobo turatekanye, twebwe turatekanye, turatuje, kuko twarahamagawe, twaregeranijwe n'ubutumwa bwiza cyane, turatekanye, twaramaze kudomoka ikimenyetso, kandi nta na kimwe kizoshobora kudukura mu kuboko kw'Imana, ngo kidushikure mu kuboko kw'Imana. Nta n'umwe azobashikura mu kuboko kwanyu.
abo ni mwebwe nanje, ariko kandi hariho umugwi. Dutegerezwa kuba abanyakuri bari hagati muri twebwe, aribo bategerezwa kwirinda, bakirinda cyane, kuko inyifato bo bafata bagira, inyifato bagira niyo izerekana kazoza kumwe mu wese muri bo. Namba bazotanga ubuzima bwabo kubw'ubutumwa n'ubukozi Imana ifise muri iki gihe ca nyuma, kuko nuko bimeze. Bazotanga ubuzima kubw'ubutumwa bujanye n'igihe cy'ibiriko bizivuruka, mu bukozi, mu kimatane c'indwi, mu kimatane ca gatandatu, buno butumwa bwose burimwo kuza kwa kabiri k'umwami. Bazotanga ubuzima bwabo kubw'ubu butumwa, nuko bityo baheze baronke ubugingo budashira. Ni kuvuga bazobaho ibihe bidashira. Ariko abo bazovuga ati oya, abatazokwizera ivyo bakavuga ati ivyo ntibishobora kubuko, izina ryiwe rizofutwa. Nuko hanyuma mu rubanza rwa nyuma y'ikimpumbi, igihe bazozuka, bazocirwa urubanza, baterwe mu itanura ry'umuriro. No kuvuga ngo iki gihe nico cerekana kazoza k'umuntu wese. Ni vyiza kuri jewe, wabaye umwanya ugoye cyane, kandi hazoza ibihe kumbure bikomeye cyane kuri jewe mu kuvuga ibintu byose ntegerezwa kuvuga muri iki gihe mu ihema nini Karpa Cathedral. Ariko sinaje gukora ibyo nigombe, ariko naje gukora ishaka rya data wo mu ijuru. Data yambwiye ngo genda ukora ibintu byose ndagutumye, kandi nanje nivyo ndiko ndakora, nubaha n'amabwirizwa ya data wo mu ijuru, ay'Imana igaragaye muri iki gihe muri William Santiago. Arivyo ndiko ndakora neza, nkora byose ivyo yantumye. Nuko rero nzobasengera, nanje munsengere, kandi tuzoshika kuri meta, tuzoshika kuri meta yo guhindurwa kwacu. Abo batazohindurwa nabo mubandanye mwitegure, mubandanye musome, mugenzure. Sivuze ngo inkumi z'ubwenge abatorejwe ntibobikora, ahubwo baterezwa kubikora, nabo nyene baterezwa kubikora. Ariko inkumi z'ibijuju cyane cyane, kugira ngo mu gihe abazoterezwa gutanga ubuzima bwabo, abazosigara iminsi mike y'ingaha ku isi, mu gihe twebwe tuzoba twagiye mu buzima n'uko bw'umwagazi w'intama nabo kazosigara iminsi mike, iyo minsi kugira ngo bazobe bagombeye iri jambo cyane, kugira ngo bashobore gutanga ubuzima bwabo kubwo igihugu c'Imana, umugambi w'Imana, ndetse batanga ubuzima bwabo ku bwa Kristo. Nuko rero ni minsi ngira akamaro, kandi ngira akamaro cyane ku migwi yose. Ku nkumi z'ubwenge ni igihe cyo guhindurwa, ni igihe cyo kunyakurwa, ni igihe c'ikanguro, ni igihe c'ubwiza cyane, arico atanumwe azodutandukanya, nta kintu na kimwe kizodutandukanya n'umugambi w'Imana wose uwo Imana iriko irakora kubw'uno mugeni waje ku bwacu, aje kubw'umugeni wiwe. Umugeni ari hafi kunyakurwa, ndetse byongeye izoba n'ivy'inkumi z'ibijuju, ndetse n'abazimiye hamwe n'ibihumbi 144. No kuvuga kuri twebwe azoba ari igihe gikomeye, kandi gikomeye cyane, ndetse no ku nkumi z'ibijuju nazo nyene n'inkumi. No kuvuga n'abantu Imana ibona imitima yabo, kandi Imana hanyuma nabo nyene izobaha ubugingo budashira. Abazozuka hanyuma y'akababaro gakomeye ni ibihumbi 144. Abaheburayo, inkumi z'ibijuju ntizizozuka nyuma y'akababaro gakomeye, bo bazozuka nyuma y'ikimpumbi. Ni vyiza. Imana ibahezagire, Imana ibarinde. Kuri jewe byari higwe n'umugisha gushobora kubatasha mwebwe mwese ahantu hose mukoraniye hamwe kuri uyu munsi. Imana iguhezagire umuvukanyi Miguel, Imana ikurinde cyane, kandi Imana inagukoreshe muri kino gikorano zo kugira ku mugoroba, ndetse n'ejo kuwa gatanu no kuwa gatandatu no kuw'Imana. Kandi nanjye nyene munsengere kugira ngo Imana ibandanye kuturongora muri byose, muri ubu bukozi,
bw'ihema buno bukozi aribwo buzogera mu gice gisozera aho tuzobona ibitangaza biriko birakogwa bikorerwa mu ishengero, ibitangaza bigaragara. Ubu igitangaza gikomeye cyane Imana iriko irakora ni ukuduhishurira ijambo no kutuzanira ijambo kugira ngo umwe wese muri twebwe turonke inkumi z'ubwenge, turonke uko kwizera ko kunyakugwa, ukwizera ko guhindurwa. Ni byiza, Imana ibahezagire, Imana ibarinde mwese.